Ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana uheze igenekerezo rya 17 Nyakanga ni imvura nyinshi ivanze n'urubura yagwa muri komine Ryansoro yo mu ntara ya Gitega. Iyo mvura ikaba yarononye ibintu bitari bike ku mitumba 3 yo muri iyo komine ariyo Ndava, Nyabikenke hamwe na Nyentambwe. Abanyagihugu baho bakamenyesha ko imirima yahatikiriye. Imvura ivanze n'urubura yaguye kuri ubu w'Imana ku mutumba wa Ndava, Nyabikenke na Nyentambwe. Imirima yarononekaye. Iyo mirima igizwe n'ibitoki, ibiraya, ibijumbu, byose nta kintu na kimwe abanyagihugu bashoboye kurokora. Iyo mvura ivanze n'urubura ntiyasize inyuma inzu z'abanyagihugu izishika kuri 15 zikaba zarabomotse. Ubu abo banyagihugu bakavuga ko abahuye n'ivyo vyago basigaye mu kangaratete, bababazwa n'uko atamutegetsi n'umwe arabashikako. N'amazu agera kuri 15 yagurutse. Ubu rero abanyagihugu inzu zabo zabomotse, barifumbereje, babuze uko babigira, babaye barasaba indaro mu babanyi mu nyuma yo kurondera aho bazokika umusaya. Abajejwe intwaro nta kintu na kimwe ubu bariko barakora kugira bagarukire ku bahuye n'ivyo vyago. Mu gihe rero bamaze imisi 3 badafise aho bakika umusaya n'imirima yabo ikaba yarononywe niyo mvura ivanze n'urubura, abo banyagihugu basaba bashimitse abategetsi hamwe n'amashirahamwe y'abagira neza kubagarukirako bagashobora gusanura inzu zabomotse bakongera bakaronswa n'ifungurwa.